amahoro y'Imana abane namwe mu nkundire ndabashiriremo amwe mu ma video cyangwa amasanamu ariko araranga imirongo y'urugamba kuno munsi tuvugana ngerekerezo ya 23 kora subscribe ndetse na like. Repli vers Uvira. Nyama côté Isofena. Ah, repli vers Uvira. Oboya. Et mal à sauder ça t'es nini. Ah ouais. Toko makaka bango mba moko awa bolalisa biso pongi te bino bogorize basoda kuna na zamba bino usala na bino yango oyo tozolandela isi mibali na bino kuna bakosila boyebisa bango bayebele toza deja na bino encadrement alaba oyo numvise ko Minembwe d'abord hakorokeye ni bombe atari n'urusasa kandi badusezeranye amahoro basezeranye abanyaminembwe yuko atamwansi azongera kuhanukira atanu rusasa ruzongera kuhavugira urumva ko ari ibintu bisekeje birasekeje cyane kandi banatangaje ariko kandi urantunga bibera abanyaminembwe icigwa n'isomo ubundi hari ibintu abantu dukunze kuvuga abantu babiha agaciro umuntu atanga icafise uti namahoro botanga kubera none bo yabahataye bafise babwitswe abaha amahoro nta ntambara izongera kubana iwanyu ntimuzongera guhunga n'abahunze ntibahunguke ariko uyu munsi bongeye guhunga na Lawrence Kanyuka yabivuze mu itangazo Lawrence Kanyuka yasohoye yavuze ko ngo uyu munsi le 24 z'ukumunani kuva igihe cy'isaha 3:30 we yavuze ko ngo regime ya Kinshasa nawe wafatanije bagavye ibitero n'amamortier 120 araprecisa muri Minembwe mu gace bita Nyaruhinga ngarukize ngako byavuze yambwiye ko kakaja mu danse ma peuple bagavye ngo muri mirire danse ma peuple givyatumye abene gihugu benshi bahunga hariho nabandi bashoboye kuhasiga ubuzima so rero mu byukuri mu biganiro nakoze kare no mu byo twakoze ku munsi wejo twaririkanye yuko inama yamaze gufata umwanzuro w'uko Minembwe igomba kubohozwa kabisa umwanzuro waramaze gutorwa yuko warababuriye rero none twe naje tudakora kabisa tudakora yuko FARDC igomba gukora ibishoboka byose yisubize Minembwe so si hano gusa muri Nyaruhinga habaye ama operation menya ko ibice byinshi muri Minembwe uyu munsi byabayemo ibikorwa bya gisirikare je le répète ibice byinshi sinje kwivuga mu mazina hariho za Rugezi ya point0 bayango nibo bayifise kabaye ariko ni nubwo biri komeze sango mukamamana nabo bariko barikomeza sinzi ko menya no makuru muri Nzibira habonekanye ikamyo 10 ndetse n'abamisenere barimwo n'abasirikare ku bwinshi baje gutanga umusare reka ndakubwira amakuru anzi nubwo hamwe biriko biranka urumva ko handi bariko barikomeza reka ndakubwira amakuru anzi aha muri Nzibira mu kiganiro twashize ku munsi wejo twababwiye ko FARDC iraye ku birometero 3 na Nzibira umugabo siho baraye mu bisanzwe kuko kuva saa 3 y'ijoro FARDC atanguje ibitero kuri axe ya Nzibira ku buryo uyu munsi iyi renfort gisirikare cy'u Rwanda yavuye hakujya amakamyo 10 nkuko bivuze harimwo n'abamercenaires yego bagaragaye muri Nzibira bazi n'amamunition wanashaka ku makuru dufise bivuga ko bashitse muri Nzibira bapanga ibyo bapanga ibigwanisho babimonta ibyo bazinye biri demonte kugira ngo bareko bashobora gusekiriza Nzibira ariko ndakubwire ko
ubushobozi bazanye muri Nzibira ntaho bunahuriye n'uburi muri Minembwe. Wapi? Minembwe. Mbe kutumva ko Minembwe ari capitale économique y'u Rwanda. Économique? Aha. Politique ni Kigali. Économique ni Minembwe. Minembwe irinzwe biteye ubwoba. Mugabo nta munsi ndiko ndabona kuva muri iyi ndwi. Warasha kuva mu duhejeje. Nta munsi wigeze wijana. Lawrence Kanyuka adasohoye amatangazo yo kubika. Muri Danzema Pepe. Tahura ko Lawrence Kanyuka avuze ko bagavye ibitero muri Mire Danzema Pepe. Aho abaye haro n'imiburiburi. Nk'abasirikare be 200 batarutse. 20 minimum baba batarutse. Uyu munsi rero ho uti rero ibi bigwanisho amakamyo 10 yaje baje kuyagabira bazanye kuko bama babikora. Bo baje kubagira ama ifumbire y'amashamba ya Kongo. Ariko kandi bagemuye na wazerendo minisio. Ejo nako nkora ikiganiro. Ni umunsi nabisubiyemo. Mvuga ni Tshisekedi igisirikare ciwe ntabwo ari FARDC. Nareke kubasuzugura ni wazerendo n'abactive. Umuntu acavuga ati wazerendo abactive bigenze gute? Nibaronka ingemu zive mu Rwanda. Ahubwo Tshisekedi n'abakorudone kuko minisio barazironka zivuye mu Rwanda. Naharo muri Nzibira babazaniye minisio. Ntibagorana. Wazarendo? Oya ntibagorana kabisa. Babazaniye de minisio. Worindira. Linda ku munsi wejo niho tuzuronka amakuru yiramvuye neza yingene muri Nzibira bavugutanye. Bitewe nuko ndabona mu byukuri kote FARDC. Abari kugwana donc kote Wazarendo FDN na FARDC bari ku bavuga mu Kirundi bari kuri principe barazi neza yuko batari kugwana na Kigali gusa ntibari kugwana na Kigali gusa na MONUSCO bari kugwana nayo usibye ko gusa MONUSCO yo bayigwanisha diplomasi MONUSCO yakwita mu nzira diplomasi so niyo mpamvu rero aba bari kuri axe Nzibira ico bari ko barakizi bagomba kuribera Nzibira vuba bwangu hama baze guca gasuzuguro muri Bukavu niko bimeze nene baca gasuzuguro gute biga nivyo bantu bibaza byasangutse baja muri Bukavu gute ariko none Nzibira woca mu Bukavu uciye ahandi he ega Nzibira ni axe ya Bukavu Nzibira ni axe ya Bukavu ngo biboneka neze ko bariko barihutira ahantu oya atarakenerwa byihuse oya Benita we ntabyuzi reka twandane ikiganiro wazarandi nibo babizi cyane kudusumbya nibaduhamagare tugamije ibijemba ndiko ndavuga mba mfise akantu bamvunguriye sibyo nigeneye mfise abo tuvugana bari kuri front baba bafise n'amakuru ya planification niko bimeze tugatsira hano muri Minembwe gato mbabarira yego nubwo biruko FARDC yikomeje biteye ubwoba s'il vous plaît muze FARDC ntemumve bari abatretre oya mwumve abasirikare bose bari kubabarana na Tshisekedi bafise umuhati wo gukura Tshisekedi mu gatego mukimara mararimo niho mba ariko ndavuga so bikomeje cyane bikomeje kuko ni bice byinshi bagiye bagabamo ibitero kandi hose bagize success kuri uyu munsi hari ibice 2 bamaze kigarurira usibye gusa ko bambwiye ngo ntubitangaze urindira itangazo zo gushigwa hanze na FARDC wavuze yuko ibanagiye kubika kabisa ndabivuga mu kiganiro cyo kumugoroba kuko ndazi ko FARDC bamaze nabyo kwitangaza hari ubuce bubiri buri mu marembo ya Minembwe bamaze kwigarurira uti Minembwe irasugerejwe wumve ko agaca kamba ya Mayugi niko bavuga mu Kirundi neza cyane reka tubandanye rero mtusanga tubandanye hano muri ho plateau ya Uvira aho intambara zaseke kabisa zakumanye ko muri Masango na Marimba so nabivuze kare nubu ndabisubiremo aha muri Masango na Marimba ni intambara zatangiye ku munsi wejo byagaragaye ko abasirikare ba FARDC bari hariya muri Masango na Marimba
bari bafise ico bazinanye ko na RDF, kubera ko RDF bagishika hano muri Masango na Marimba n'intambara mu by'ukuri zitarasekera, aba FARDC baciye bafata barahunga bariruka. Ico Wazalendo yabashimiye mugani wabo babasigiye de munition, mugabo ntibari bazisigiye Wazalendo, bari bazitaye, kubera Wazalendo ariho yari iri ikirazira irazirekipera. Ejo ku munsi w'ejo nako intambara zarabaye mu by'ukuri kandi zikomeye hano muri Masango na Marimba, aho igisirikare cy'u Rwanda kitashoboye gushika ku ntego, carasubijwe inyuma. Uyu munsi rero wovuga ngo bikomeje kuri axe ya Nzibira, siho honyine bikomeje, no ngaha kuri axe yo mu misozi miremire ya Uvira naho nyine bikomeje, kuko kuri izi ntambara zabaye uyu munsi aha muri Masango bari baronse renfort, kandi renfort baronse mu by'ukuri bari abasirikare benshi bazina minisiteri zitandukanye. Mugabo nuvuga ko bigonze ku rukuta rwa Wazalendo biza kubabana amazi n'ubundi basubira inyuma yo kuhatakariza abasirikare batari bake. So amakuru gusa nabyo kuronka mu nyuma nuko ngo haji yindi renfort igwiriyemo cyane abagwanyi banza bampema bo muri FNL hamwe nabo muri Red Tabara, abo ngo nibo bashoboye gutena, kandi na Wazalendo mu by'ukuri yariciyagaze ko ndetse nabo baje kuronka appui ya FDNB hano muri Masango na Marimba. Wumve ko ibintu bitari ko biroroha. Magingo ya turiko turakora kino kiganiro, abo twavuganye kugira ko hajya muri Masango na Marimba intambara ziracasekera, aho iyi coalition RDF bakenera gupusa Wazalendo, mugabo Wazalendo n'abaje kubaha umusada nabo bihagaze ko, kandi biboneka ko mu by'ukuri bari ko batera baja mbere cyane gusumba. Yes, reka tubandanye rero amakuru yacu musesanguzi nino nkuru yacu ya MONUSCO, aho habonekanye helicopter za MONUSCO kirere cyane Minembwe ari nyinshi. Abantu rero bikaba byabateye urujijo, bakeneye kumenya eske izi helicopter zaje gukora iki, zije sinzi ko waduha amakuru kuri izi aha muri Minembwe hagaragaye helicopter za MONUSCO ni zibiri zimaze kurenga imwe bari nyinshi. Ça c'est vrai. Icari kizigenza ni giki? Mu busanzwe uyu munsi byari prévu yuko baza gukora ndabiti igikorwa ca mbere cyo gusansira aho ibikorwa bya cessez-le-feu bigeze, donc mécanisme ya cessez-le-feu ngene yifashe hajya mu misozi miremire ya Minembwe, niko bivugwa, niko byari biri. Kandi kino gikorwa mu by'ukuri kirimo abasirikare ba M23, kirimo abasirikare ba FARDC, kirimo n'abarundi barimo, ça c'est vrai. So mugabo je canje kwivuga ni giki, ubundi turamenyere mu by'ukuri yuko a chaque fois iyi coalition RDF batose twumva ngo cessez-le-feu misi yose. Iyo bakubiswe nabi, bakubiswe hovyo, twumva ngo cessez-le-feu. Ndabikwereke muri iyo misi heze twarabonye Wazalendo yiactive hajya muri Rugezi, barakunkumuye barakunguta inyeshamba z'u Rwanda zari muri Rugezi, barabarashe kovyo, babagira poto babagira yondo. Wazalendo ideklara ko igiye kwavansa gushika muri Minembwe centre. Kuva aho Wazalendo ikoreye ibintu bikorwa, twatanguye kumva ngo MONUSCO igiye kuja muri Minembwe ngo gukurikirana ngo bya kuraba ngo kwevariwa ingene bya cessez-le-feu aho bigeze. Twarabyumvise kandi tuko turabibona. Mumve ko mu by'ukuri Tshisekedi arakwiye kuva mu itiro, abakongomani bose barakwiye kuva mu itiro, cyane ndavuga Wazalendo sinzi n'ibyari bya cessez-le-feu bisigaye baraba, ntabyo nzi. Bakagomba kumva ko bo
batagomba kuva ku kivi, umwanya wose bagomba kuguma bari ku kivi, bitewe nuko bo n'abene gihugu bariko bagwanira ubwigenge bw'igihugu cyabo. Iyi MONUSCO rero kuba yaje muri Minembwe nuko mu by'ukuri bafise amakuru yuko FARDC yambaye urwaga nabo bari kumwe, kandi ngira ngo mwarumvise amajambo Colonel Nanga yavuze. Ufashe amajambo Nanga yavuze yuko ngo Minembwe izoronka amahoro ari uko bigaruriye za Lubumbashi na Kolwezi n'ahandi hatandukanye, ugaca uyahuza n'aya majambo uyu guverineri wa Nord Kivu Bahati Erasto yavuze, uraza gusanga ajya amajambo hari ikintu gihambaye ariko araserura abakongomani batagomba kubona. Ni message ikomeye batanze mu bisanzwe, bagombye kwereka abakongomani yuko iyo bigomba guca hose bagomba gushika kuri objectif, aho bica hose bagomba gushika ku ntego. Niyo mpamvu tubonye MONUSCO yahagurutse. Burya MONUSCO ihagurutse gushira igitutu kuri FARDC kugira ngo l'autre partie ironka kandi kajyo ko kwisuganya, ironka kandi kajyo ko gutegura bimwe n'ibindi. Nagomba ndamenyeshe ko abasirikari 9,300 na Sultan Makenga yaheruka kwerekana bose barabakunguye, abatishwe barahunze, abatahunze barishikanye. Donc muri Minembwe nta effectif y'abasirikare bagifise. Muri Nord Kivu irane de même. Aha rero ni kesi yo kugira ngo Kagame arondera ayandi maelema azana huti aze gutanga umusadi, kandi mu by'ukuri ibikorwa bariko barakora n'ivy'ubwiyahuzi. Bariko bakora ibikorwa by'ubwiyahuzi, habaye gusamara gato barabiyahurira ko babate mu makosa. Aba bantu niko bameze, habaye gusamara gato bariyahurira ku ngabo za Kongo, nabo bariko bafatanya urugamba basange babataye mu makosa. Niyo mpamvu rero ubundi ugwana nk'umwiyahuzi ugwana nkawe, iyo ugwana n'umuteroriste nawe ugwana nk'umuteroriste, kubera ko amategeko afata umuteroriste mwico gihe nawe ushobora kugufata, bisaba ko rugwana nkawe. Niyo mpamvu abazarendo muri Minembwe na FARDC na FDNB ntibakagomba kwita kuri ibi bya cessez-le-feu, babikore nkuko Tshisekedi ndabikwereke. None uyu munsi twigwaneho nabo bari kumwe, ntibagabye ibitera mu misozi miremire ya Uvira, babigabye kuko none bagomba kumva ko ibitero wazarendo yugaba canke yagavye ari byo bigomba kuba biciye ku bintu n'amategeko ya cessez-le-feu, kubera ko bagomba kwibaza ibyo. So nibabikore, nibaplike amategeko ya Mose, ijisho rijane n'irindi, ibombe ijane n'iyindi, urusasu kurundi. Habaye kugira ngo barabe bavuga ati byabaye ku ruhande rwose, reka dushire inkoni hagati. Voilà, ibyo rero byo bikenewe. Coalition ya FARDC nibareke guhendwa. Mu bisanzwe ibintu inkotanyi zakoze zigarura u Rwanda nibyo ziriko zirakora muri Kongo. Franchement parlant, nibyo ziriko zirakora muri Kongo, kuko mu Rwanda bikitse mu biganiro, kandi mu by'ukuri Habyarimana yari yaremeye gusangira nabo ubutegetsi. N'est-ce pas que muri Kongo Tshisekedi yemeye ibiganiro, bamaze kuganira maintes fois. None mubona mu by'ukuri bari abantu ari ibiganiro bari bakeneye, tutirengagije ko Sylvain na Tshisekedi yari akeneye ko ajya mu biganiro kugira ngo intambara yikwegure, aronka ingene nawe apanga akarere gushasha, aronka ingabo, aronka izindi ngabo zishobora basi no kumudefanda kuri mwe n'ibindi. Mugabo urabona ko M23 iby'ibiganiro atavye barimo, baja mu biganiro kugira gusaba aronka ingene bakenyura urugamba, baronka ingene bahindure mikenyuro ku rugamba. So rero Tshisekedi nawe bari kumwe
nibarekane na mambo y'ibiganiro nibahendane uko nyene babijemo kugira ngo babahende nabo nkuko bariko barabahenda mugabo ku mirongo y'urugamba bariko baradvance urakoze cyane ndasanguze burya uvuga neza nuko gusa abumva bari basi nibandabire nibakurabire kabisa kuko ibyo uri kuravuga yaba uri kuri front line teni wadaye ko atari generasisha machine gun oya na machine gun niyo yumvikana cyane oya umunwa wawe nyine urarasa ego n'ibitekerezo bon umunwa ni musero ibitekerezo byaba byonyine birarasa reka tugushimire cyane dushimiye n'abaterankunga bacu bakomeza kudutera intege abakomeza kubana natwe muri ibi na biriya mukomere cyane abakomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye turabakunda cyane tunabashimira cyane mukomeza kwitanga kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure rero naho utaha mu bindi biganiro byo mu yandi masaha mugumane natwe ciao ciao